mwiriwe cyangwa se mwaramutse bene aho muherereye na cyane cyane kwa kunzi bikiganiro cy'amakuru y'inkino ubu ni wa mwanya wo gukurikirana ya makuru y'inkino bamusanzwe menshi mwiteze ni kuri ya YouTube channel yanyu ya ETBC-TV aho muri horese na cyane cyane badukurikirana bari hakurya y'amazi cyangwa se mu bihugu biduhanye imbibe angaha nyene mu Burundi ntibagiye na ETBC company imwe mu bufatanye na ETBC-TV ayo iguma idushigikira kugira ngo ano makuru ashobore kurageraho umwanya ku mwanya nigiwe nyine Sami Morinyo tugiye kubara muri kiganiro cy'amakuru y'inkino aho no muza kurabira hamwe mu byakozwe cyangwa se marazirita yabaye muri no weekend iheze aho muziko muri weekend barafise aho guteramira cyangwa se abafise uduteleviziyo byari ibintu byiza cyane aho ku bibuga bitandukanye wari umunezero abandi waramarira turatahije kandi rero n'abandi bakunzi bacu na cyane cyane ashaka gukoresha amamanza bahora bitura ETBC company abakoresha amamanza amafoto abashaka kwiga ama ordinateur abiga icongereza ndimi hariya hejuru rero fyo kuri sabone ntiwahise uragenda jeme hama ugire partage cyangwa se partage icongereza ni short ucubana natwe rero imwe mu ngingo nkuru tuzoshiza z'amakuru y'inkino tuza gucariya mu Budagi tubabwire ukuntu ihiganwa ryo mu Budagi Bundesliga ryaraye ribaye muri no weekend twarangije turaza kubabwira kandi n'ukuntu imigwi isumbasumbanya amanota na bamwe bameye bitere cyangwa se amaze gutsinda ibitsindo byinshi gusumbya abandi turaza kubabwira ihiganwa ryo mu Faransa Ligue 1 tubabwire ihiganwa ryo mu Espagne La Liga ducariya mu Bwongereza tubabwire England Premier League turaza gusasangura n'andi makuru ariko arava mu Real de Madrid dukubitira hariya muri Arabie Saoudite ku bakunzi ba Cristiano Ronaldo n'andi twabibagiye turaza kubabwira n'andi makuru ariko aravuga kuri Karim Benzema muzehoze akina hariya muri Real de Madrid turatogaruka kandi kwigo biravugwa ku mugabo Andre Marc ter Stegen hariya muri FC Barcelona umurongo n'ivya dukundira tuzaguma turi ku murongo tubashikirize mbere n'ibindi byinshi bitandukanye kaze muri aya makuru tubana natwe nena babwiye ko manje amakuru makuru ko tuzakwashikiriza na cyane cyane ukuntu marezilita y'amamace mu bihugu bitandukanye hariya i Burayi yagenze aho ku munsi wa gatandatu hariya mu Bwongereza ibintu bitere byose na gatonya imbere y'umugwi wa Crystal Palace rukatsindwa n'umugwi wa Liverpool hariya Manchester United ariko no kipe nayo no kipe kabisa yari kwiye kuza gusaba impanuro muri ETBC-TV tukabereka ukuntu bapanga no gukina Manchester United reka kubitwa n'umugwi wa Bournemouth bisindo bitatu kusa kweri kabisa Brighton inganya na Burnley igitsinde kimwe ku kindi Sheffield United nayo itsinda Brentford igitsinde kimwe ku busa mu gihe Nottingham Forest yari kirangaye umugwi wa Wolverhampton Aston Villa itsinda umugwi wa Arsenal wa Mikel Arteta mubona ko Arsenal kabisa nayo nyene no misi ngo bacumbubuga ari bushaya ntiriko biragenda neza abondi yavuze ngo basikaye baruza ibiyiko ku munsi w'Imana hariya nyene mu Bwongereza Luton Town ariko iratsindwa n'umugwi wa Manchester City ibitsindo biri kuri kimwe ni mu gihe umupira wagiye guhera Manchester City nayo nyene ivuga ati ayo tubonye se gohera canke match gahagarara ngaha nyene Fulham ariko iratsinda West Ham United inyagira West Ham United bafashe mu mfuko bapakiramwo barakubita batsindagirira hasi batsera itsindo bitanu ku busa nubu ngo ntibaranavyuka ntibamenya uko vyaraye bigenze hariya Everton yari kirihaniza umugwi wa Chelsea ushira hasi ufata mwizo sunigagura ibitsindo biri ku busa iyi Chelsea rero ngo abafana canke se abakunzi bayo akavuga ati ino ekipe ni muraye mudihindurire murabe ikindi cicaro ija gukinamo kuko imitima yacu iri mu kumeneka hariya nyene ku munsi w'Imana Tottenham ariko iratsinda inyagira umugwi wa Newcastle ibitsindo bine kuri kimwe ni mu gihe abona ko Newcastle kabisa imaze inkino zishika zibiri ikubitwa bubi ku munsi w'ejo ikubiswe ibitsindo bine kuri kimwe
hariya rero mu Bwongereza rero ukuntu imigwi igenda isumbasumbanya amanota umugwi wa Liverpool uri hejuru cyane n'amanota 37 ugakurikirwa n'umugwi wa Arsenal n'amanota 36 mu gihe Aston Villa iri mu kibanza cya gatatu n'amanota 35 Manchester City ikaba iri mu kibanza cya kane n'amanota 33 Tottenham igaragara mu kibanza cya gatanu n'amanota 30 mu gihe Manchester United nayo iri mu kibanza cya gatandatu n'amanota 27 Newcastle iri mu kibanza cy'indwi n'amanota 26 West Ham United ikaba iri mu kibanza cy'icenda n'amanota 28 hariya kure mu murongo utukura Luton Town ni 18 n'amanota 9 Burnley ni 19 n'amanota 8 mu gihe Sheffield United akaba ariyo irikira kwega hariya yugarira bamenye cyangwa se yugarira bakinye n'amanota 8 amaze gutsinda ibitsindo byinshi hariya mu Bwongereza ni Erling Haaland wa Manchester City ibitsindo 14 Mohamed Salah wa Liverpool ibitsindo 11 igihe Hingminson wa Tottenham afise ibitsindo 10 hariya naho mu gihugu cya Spain n'abari kundwi yagira 16 aho naho nyene bariko batana mu mitwe cyane cyane amabace yiryoheye ku munsi w'Imana aho benshi ndazi ko mwari ku televiziyo cyangwa ama TV yanyu mukurikirana uko byariko biragenda hariya umugwi wa FC Barcelona waraye ukubitiwe imbere y'abagore n'abafana bari baherekereje hariya Girona ibitsindo 4-2 mu gihe mubona ko Girona yihagaze ko yerekana yuko ari umugwi muri no minsi utari kurana byorosha na gato utsinda FC Barcelona ibitsindo 4-2 naho nyene uguya gwabize Barcelona bavuga ati twe tubona match iraheze dutsindwe bike twitahire mu gihe umusore mu gihe cyane n'umusore umubona Ronaldo Arojeri yabyambaye imaske hageze bakimaze gushuha arakura tahasa aravuga ati sinzi ko ndabibona neza ngo imipira sindayibona mu maso Barcelona barayinyagira bayigira iyondo ikubitwa nabi kwitwa bubi Barcelona ntiya Barcelona uko yavyipfuza siko vyagenze no mu gutaha barabuze yo baca abinjiro n'abagende barabazomera bashitse bamaramara n'ubundi barabona uko bavuga babaziye kuvyerekeye ino match yavuze ati nzobigaruka ko mu nyuma reka nagende bwa ko mu nyuma katubandanize n'ama resultat Cadix yari kiratsinda yari kiranganya na Osasuna igisinde kimwe ku kindi Granada match ya Granada na Atletico Bilbao ntiyabaye kibaye kuko harabaye ibibazo mu kibuga bituma ikibuga kibanzanya cya Granada gihagarikwa match iba rapport barayunguruza Atletico de Madrid bikoranye cyane isinde mugwi wa Almeria ibisinde 2-1 ni mugihe Real Mallorca yari yatsinda mugwi wa FC Sevilla hariya kwa Kapiteni Ramos muzi yahoze ari umwe mu bigatanya cyangwa se mu myugariro ikomeye cyane umuhari muri Real de Madrid gushikana no muri Paris Saint-Germain ariko umugwi we Mallorca wabafashe mu mwizosi ubakubitira hasi igitsinde kimwe kubusa ni mu gihe umugwi wa Villarreal wari kuratsindwa nabi gose kino Villarreal nayo nyene iyi Villarreal nayo nyene izohava ituma twamaze tutabura amatike Villarreal rero yakubitiwe imbere y'abagore n'abana n'abashiki bayo ibitsindo 3 kubusa byose Real Sociedad irayipakira yishira migunira irahondagura hariya Alaves Deportivo Alaves ikakubitwa na Las Palmas igitsindo kimwe kubusa Getafe yirahira Valence igitsindo kimwe kubusa mu gihe umugwi wa Real de Madrid ari ku munsi wa gatandatu igihe cy'isaha 10:15 aho urukino rwatangura Real de Madrid ya Real Betis Barompia iki akira umugwi wa Real de Madrid bavana igitsindo kimwe ku kindi aho rero hariya muri Espagne cyase muri La Liga umugwi wa Girona usanzwe uri hejuru cyane no 41 kuri gwa umugwi wa Real de Madrid ya 2:39 mu gihe FC Barcelona izinyuma na 38 Atletico de Madrid ikaba igira 4:38 nyene Real Sociedad igira 5:29 Atletico Bilbao ikaba igira 6:28 hariya inyuma ku murongo w'inyuma cyase ku murongo utukura na Celta de Vigo ifise amanota 9 ni 18 ni Granada ifise amanota 7 igihe Almeria ifise amanota 4 umaze gutsinda ibitsindo byinshi hariya muri La Liga Jude Bellingham afise ibitsindo 12 agakurikirwa na Antoine Griezmann wa Atletico de Madrid afise ibitsindo 9 harimo penalty 2
uwo Borja Mayoral akaba akina umugwi wa Getafe afise ibitsindo 9 na penalty 2 mu gihe ugira kane ari Alvaro Morata akaba afise ibitsindo 8 akakurikirwa n'umugabo wa FC Barcelona yitwa Roberto Lewandowski afise ibitsindo 8 nyene. Hariya mu Faransa naho nyene ariko akina indwi yaba 15 aho bitari byoroshe kwibuga bitandukanye aho umugwi wa Montpellier wari kuranganya na Rennes ubusa ku bundi. Umugwi wa Rennes nayo utsindwa na Monaco ibitsindo 2-1. Paris Saint-Germain itsinda Nantes byoroshe cyane ibitsindo 2-1 aho wabona ko umupira wa Nantes naho byakunze bagakoramwo atari kirenga na gatonya. Umugwi wa Nice hariya OGC Nice kwa Yusufu Ndayishimiye aho wari kuratsinda umugwi wa Rennes ibitsindo 2-1 aho Ndayishimiye yakinye urukino rwose mwarabibonye ngira ngo abari kubiga bitandukanye. Hariya Kireremo yari kiratana mu mitwe na Rire bavana ubusa ku bundi. Metz itana mu mitwe na Brest bivana Brest yiharahiye Metz igitsindo 1-0. Strasbourg wariko uratana mu mitwe n'umugwi wa Toulouse ibitsindo 2 amarano gatoya ni Strasbourg ariko akina na Le Havre. Strasbourg irahira Le Havre ibitsindo 2-1 mu gihe Lyon ino Lyon nayo nyene muri no miso mazi ko yari mazi gihe irikerekana umupira mubi cyane. Novuga nk'uwo mu sinovuga yuko ihiganwa ryayo yari keringana n'iryo mu Rwanda kuko yama yatsinzwe ariko ku munsi wa Mungu yari ikwiye mu kabaregwa itsinda uno mugwi wa Toulouse ibitsindo 3-0 mu gihe Lorient yariko irakosorwa n'umugwi wa Marseille ibitsindo 4-2. hariya Aubameyang akabango yariko araduza idarapo yerekana yuko akiri umukinyi akomeye. Hari rero mu Faransa ukuntu imigwi igenda isumbasumbanya n'uyu mugwi wa Paris Saint-Germain 36 mu kibanza ca mbere. OGC Nice iracyari nyuma naho byacitse ikava ku nganji aho yari yifatiye ikibanza. Ni OGC Nice igira 32. Monaco iri mu kibanza cya 30 mu gihe Lille nayo iri mu kibanza cya 27. Hariya ku murongo utukura cyangwa se wa nyuma ni 16 ni Horia afise amanota 12. Kireremo amanota 11 mu gihe Olympique Lyon nayo ikaba icibereye nyuma hariya ku murizo n'amanota 10. Amaze gutsinda ibitsindo byinshi ni umusore wa Paris Saint-Germain Kylian Mbappe afise ibitsindo 15 mu gihe Adams wa Montpellier afise ibitsindo 7. Ben Yedder akaba ari wa Monaco akaba afise ibitsindo 6. Murumva yuko hasanzwe hariho itandukaniro kabisa. Mbappe nawe ngo akaba ari kwerekana ko ari umukinyi akomeye cyane hariya mu Faransa mu gutsinda ibitsindo byinshi yereka abandi buko arasumbya mu gihe ubona yuko hagati wa mbere n'uwa kabiri hariho itandukaniro ry'ibitsindo 8. muri Bundesliga hariya mu Budagi nabo nyine ko barakina hari iwabo nyene mu Budagi indwi ya 16 aho Hoffenheim yatsinze umugwi wa Bochum ibitsindo 3-1 mu gihe iyi match kamanda isimbuke kuko ndabivuga mu nyuma ni Wolfsburg atsinzwe na Fribourg igitsindo 1-0. Union Berlin yirahira umugwi wa Borussia Mönchengladbach ibitsindo 3-1. Borussia Dortmund ariko atana mitwe n'umugwi wa Leipzig. Dortmund bataravye ngo babaze gutebera Champions League kangahe bayifatira mu ntoki bayikubita ibitsindo 3-2. Dortmund imbere yayo iramaramara ariko twaruke ngahe ku mugwi wa Frankfurt mwese murayizi ko yigeze gufata umugwi wa FC Barcelona ngira ngo champion mu cyabuye ukari muri Europa League 2021. Frankfurt ifata Barcelona irayihondagura iyibuza ubugari iyikora mu kanwa iyitesha isosi iyitsinda ibitsindo 3-0. Frankfurt yarayerekanye uko nubundi ukiri umugwi ugikeneye gutsinda imigwi bihangange iyo ukwifatiye urakudodagura. Ntibyoroshye cyane rero ku mugwi wa Bayern Dominique ku munsi wa gatandatu bari kwakira na Frankfurt igihe cy'isaha 2 z'ijoro ngira ngo abari ko barakurikirana match mwaribonye. Frankfurt ufata uno mugwi wa Bayern Dominique utsinda ibitsindo 5-1 ibitsindo 5-1 aho ona mutama Tomasieri yifashe ku munwa mbere biramuburira afata ikoti ayifuka mu maso ariko araraba ukuntu biriko biragenda
Frankfurt wihagaze ko werekana umupira gwo hejuru cyane utsinda Bayern Munich. Bayern Munich ati twabuje ntimuze kuza mu gihe ubona ko abafana bari kurandika ati Frankfurt yarungikiye ikete Bayern Munich ati niwiteze forofe basi uje 2 kubusa kuko no munsi ntituzokorohereza twumva menga hariho ico uhava ubona. Bayern Munich rero ngo ivyo bariko bayitwazana cyane cyane bavuga yuko waravye defense yabo itakimeze neza nkuko babitegekanya n'inyuma y'ibura ry'umugardier Emmanuel Nere mwese musanze muzi ko ari gihangange muri Bayern Munich yasenya akavoma inyuma yuko abuze kubw'imvune yagize bavuga yuko mbere rimwe bikubera tuma batsindwa naho nyene n'umugardier ngo ashobora kuba rimwe hari rero mu Budagi Bayer Leverkusen iri hejuru cyane 36 gakurikirwa n'umugwi wa Bayern Munich amanota 32 mu gihe Stuttgart amanota 31 gira agatatu na Stuttgart nayo nyene urabona ko isa n'ikiregereza gusumba ayindi izindi sezo yahora ikina urabona ko iri hafi cyane gose Leipzig igira kandi amanota 29 mu gihe Dortmund igira gatanu amanota 25 hariya inyuma ni Cologne ifise amanota 10 Mayence ikaba ifise amanota 9 igakurikirwa n'umugwi wa nyuma witwa Darmstadt amanota 9 niwo ufunikiye abamenye. Hariya rero mu Budagi ukuntu bagenda basumbasumbanya ibitsindo canke se abahinga mu gutsinda cyane hariho no musore yahoze mu gihugu cy'Ubwongereza Harry Kane akaba afise ibitsindo 18 wenyene ibitsindo 18 kabisa atawumukoreye murumva ko no mukurikira no Stuttgart akaba afise ibitsindo 16 agakurikira umusore Openda wa Leipzig akaba afise ibitsindo 10. Hari rero mu Budagi inyuma yuko umugwi wa Bayern Munich utanye mu mitwe n'umugwi wa Frankfurt ngo hakaba harabaye rimwe mu kajagari canke se rimwe mu ntambara abafana bateje ba Stuttgart ngo bariko bazomera no mugwi wa Bayern Munich mu gihe Bayern Munich bari babuze iyo baca ari nka Barcelona ko bibaye ko twongera tubibutsa ko ino ETBC arimo amakampani ngambwe uca cy'u Burundi iri kirabyitwaramo neza na cyane mugaragaza impano z'ugwaruka zitandukanye mu gukora ibintu bitandukanye cyo bitwara militi service na cyane ku bintu by'amamanza amamariage atandukanye mu gufata amashusho mu kwigisha abantu indimi zitandukanye nimwitinye n'igishinwa mu gukora ama service yose atandukanye y'ibijyanye na secretariat kazwigaragire hariya hariya mu makuru y'inkino yacu hariya rero muri Arabie Saoudite umusore Cristiano Ronaldo ku munsi wa gatandatu Nasser yiwe yarifise urukino mugabo ngo imbere uko urukino ruba habanje kuba match y'abana batakwiza imyaka 13 aho umugwi wa Nasser nyene w'abana batakwiza imyaka 13 wariko uratana mu mitwe n'umugwi wa El Hilal wari nyine muri Arabie Saoudite w'abana batakwiza imyaka 13 ni mu gihe uno muhungu wa Cristiano Ronaldo yaramaze igihe nawe nyene ari mu mvune yari yakinye urukino rwiwe rugira indwi mbere avayo atsinze igitsindo niko rero mu nyuma abakuze bacu bakina uno mugwi wa Nasser wa Cristiano Ronaldo w'abakuze ngo bari bafise urukino nanyero zo kubahuza mwijoro niyo no mugabo yarasanzwe afise urukino rwiwe rugira 1200 muri kariyeri yiwe kuva atanguye umupira w'amaguru rero Cristiano Ronaldo akaba yavuze yuko ati uno munsi nintsinda kino gitsindo canke se nkatanga ipasi ndakubitura mama umuvyeyi wanje ndamubwiye ati asante sana kubona baranyibarukije amaguru yanje ukayagorora kugira ngo ashobora gutera umupira neza. Cristiano Ronaldo rero ntivyavuye byorohana gatonya nkuko ari yabivuze kuko umugwi wa Nasser mu kumunota wa 17 gusa waruteretsemo igitsindo cino mugabo nyene Cristiano Ronaldo warutemera gutera gatatu yongera atanga ipasi ivamwe igitsindo kabisa afata agapira yari yambaye arakerekana ati merci mama warakoze kunshira hariya hasi nabwo ko twabwira ivyerekeye n'amakuru reka avuga menshi ari mu mugwi wa Real Madrid aho umugwi wa Real Madrid ngo inyuma yuko banganije na no mugwi Real Betis ugahakwa kubakura mbere amenyo
ngo bavuyeho n'ubwanwa bwajovye. Rero umugwi wa Real Madrid waciye ugenda muri infirmerie ubwira abakinyi ati abakinyi muzi ko mumeze nk'abagwayi gatonya murabe mumveyo. Aho bona uno musore wa aba basore ba Real Madrid bose uno musi batangwe imyimenyerezo na cyane witwa Kepa Arrizabalaga akaba yagarutse ngo ashobora gukoreshwa ku match yo ku musi wejo ku match yazokina ya Champions League. Kamavinga na Oriol Tchouameni nabanyene bakabagaragaye imyitozo cyane uno musi mu gatondo ni mu gihe uyu musore Vinicius Junior nabanyene akaba yagarutse mu myimenyerezo mugabo akaba yakoreye ku kibuga cya wenyene afise imipira gusa atagaragaye mu bandi mugabo bavuga yuko ngo aho amagara yiwe ageze no gukira ngo biko biragaragara ko ino ndwi ashobora kugaragara mu kibuga ariko arakirumva ko nagakuru keza ku bakunzi b'umugwi wa Real Madrid. Hariya rero muri FC Barcelona nuko amakuru kadushikira inyuma yo gutsindwa nuno mugabo canke se nuno mugwi wa Girona ngo uberetse yuko usanzwe uri umugwi nawo uturotse na gatonya ukabatsinda ibitsinde 4-2 ngo bikoze nabonye muri infirmerie yabo bazana André Ter Stegen ariko umuganga André Ter Stegen cyangwa umuganga amaze imisi amukurikiranira amagara yiwe mu gihe yagize imvune mwivi mwese muravyibuka akaba yavuze yuko Stegen adashobora kugaruka muri no misi ashobora mbere no kuzosiba inkino za kimwe gishira 18 za Champions League. Aho rero Stegen ngo akaba mbere agiye gukoreshwa operation yo mwivi kugira ngo abagwe atoze gufasha uno mugabo inakipenya aho ejo vyanse bikaba ubuyi utekeye mu musegetero. Hariya mu Bwongereza twabwiye ko twabwira ukuntu uno mugwani Newcastle umaze imisi witwara nabi canke wereka abafana babo uko nivo yabo ya football sky iri hasi nuko ngo mu ngiro zibiri bamaze gukina bamaze gutsindwa ibitsindo 7 urumva ko basanzwe bafise ikibazo cyane hagati ya defense yabo mu vyerekeye gufata imipira cyane sa kuzibira ugaragaje no kuraba ngo n'umugardi wabo akaba afise basanzwe afise ikibazo c'imvune yagize ku rutoki ku match yari karakina na Paris Saint-Germain muri Champions League. Rero ngo akaba ari kimwe mu bintu biriko biritwazwa gose ko ngo amaze no gukina inkino nyinshi muri no saison kuko ngo ntararuhuka n'umusimwe muri tele none ngo ashobora ko ari muri bya bihe vy'uburuhe. Rero Newcastle inyuma kwitwara Tottenham nanyene ikaba yavuze yuko ngo igiye kwitira ku isoko muri no misi rabe ukuntu byoshaka kuza gukomeza cyane hariya mu ipoto iwabo hariya mu gwa Manchester United nyuma gukubitwa ibitsindo 3 ku busa bakerekana nivo yabo naho nyene yo hasi bakavuga yuko ngo atari bo naho nyene ngo vyama vyashitse bana mafu nayo nyene ngo isanzwe ari umwe mu mugwi ikomeye cyane na cyane rero n'abakunzi ba Ligue des Champions twabibagiye cyangwa se ngo bavuga ngo sego ko amakuru ya Ligue des Champions mwayibagiye ekanamba nuko twatukibereye mu Bwongereza ntari mu France na muri La Liga tunonosore ukuntu izino nkino cyangwa weekend zarangiye nuko rero ngaha bamwe bakubiswe muri weekend bashaka no kongera gukubitwa muri Champions League imigwi imwe ishobora kutazokoroherwa na gatonya aho mubona ko nk'imigwi yaraye yambaye ibara mu mahiganwa yabo mu bigo byabo bashobora kutobagarutse muri Champions League ku munsi wejo no ku munsi wa gatatu aho ku munsi wejo hari nkino zimwe tikanijwe ngo guhera gihe cy'isaha 1:45 aho mugwi wa PSV Eindhoven dotara mutwe na Arsenal muzi ko Arsenal nyene yambaye ibari imbere y'abagore sinzi ko negizo hava irica imbere y'umugwi wa PSV Eindhoven. Sevilla nayo nyene warakubiswe UBUTINYAGAZA hariya muri Espagne nayo usanzwe wifitiye n'undi rukino uzokina na ETBC yari mu Faransa ni gihe cy'isaha 1:45 mu gihe Copenhagen nayo izokatana mutwe n'umugwi wa Galatasaray Strasbourg ikine na Benfica Lisbonne hama Inter de Milan nayo yakire umugwi wa Real Sociedad. Manchester United nayo nyene iruka kwambara ibara yambaye ibara ku munsi wa gatandatu nayo nyene ikazoba iri imbere y'umugwi wa Bayern Munich ariko mana we Bayern Munich yakubiswe UBUTINYAGAZA
Bayern Munich nayo nyine muzi ko muri iyo weekend yayumba izogenda guhura ni isanzwe gwaye malaria nye Manchester United ngira ngo ni mpaka kinini na Arsenal zize kwikorera umugwi wa Napoli uzoberwa atari mutwe n'umugwi wa FC Braga uyu Indio Berlin nayo itari mutwe n'umugwi wa Real Madrid no mu gihe azoba ari gihe cy'isaha zine nyene. Hariya rero ku munsi wa gatatu naho nyine hariho izindi nkino aho imigwi myinshi naho nyine yitezwe kuzokina na cyane haremwo ba Magorwa bakubiswe muri no weekend iheze nabonye akazokongera kuza gukubitwa n'imigwi yabakubise ibwa mbere muri Champions League mu nkino zibanze aho umugwi wa Grevana uzotara mutwe n'umugwi wa Man City ngira ngo aho ndibaza ibitsindo nk'indwi canke 8 no guhondagura kagwi Leipzig ifate Young Boys yihondagura kuko yisasiye ryari Dortmund itsinda 3-2 ngira ngo mwavyumvise igihe nako nabivuga Atletico de Madrid zo ikitara mutwe n'umugwi ya Lazio de Roma hariya mu Butaliyano n'ubwo Roma ikazo yatembereye muri Espagne iki hariya iwauna Atletico de Madrid ni Iwanda Metropolitano hama Borussia Dortmund itara mutwe no mugwi wa PSG canke se Paris Saint-Germain hariya mu France mu gihe Paris Saint-Germain muri no weekend yitwaye neza mu gutsinda umugwi wa Nantes ibisindo 2-1 ni mu gihe rero mubona ko Borussia Dortmund yoyo bayigize ikirago bayicira imigozi yo kwibohesha bayitsinda ibitsindo 3-2 hana izo yagarutse mu kibuga igihe cy'isaha zine z'ijoro Celtic itari mutwe n'umutwe wa Feyenoord Newcastle reka ndayigaraho gatonya nayo nyine uzotara mu mitwe no mugwi wa AC Milan hariya mu Butaliyano tariko byorosha nayo nyine muri weekend FC Porto izotara mitwe na Shakhtar Donetsk igihe cy'isaha zine Royal Antwerp izotara mitwe n'umugabo Xavi ni ku munsi wa gatatu igihe cy'isaha zine Xavi na Ndezere avuga yuko unaho no mugwi wona mutsinda atakibazo kirimo niko bwa rero kuno mugwi wa Newcastle na AC Milan hamwe no mugwi wa Paris Saint-Germain ubona ko nawo nyene uzofisa ibibazo kuko muri Napoli yaba barimo atawurashobora kududanuka ko yamaze kwinjira mu gice cha munani rero ono mugabo asanzwe amenyereza uyu mugwi wa Paris Saint-Germain muzuko yahora amenyereza umugwi w'isoroka gihugu wa Espagne akabavuze yuko mu gihe bituramo kabikunze ko arengana ano mapure ngo azoca azinga ibirago yigira iwabo muri Espagne na cyane ngo uno mugwi wa Borussia Dortmund nawe usanzwe utorohewe na gato. Mwakoze rero kubana natwe muri makuru y'inkino, mwakoze kudukurikirana tubasaba kwandanya kandi mwongera mugira kuri jeme na partage hamwe na sabone canke subscribe mu cyongereza ni kuri ETBC-TV na cyane dushimira na manager babandanye batwitaho hamwe na ETBC company ubwayo tutibagiye na even new system promoter asanzwe ari badutunganiriza amashusho no kugira ngo ibintu byose bigende neza no gukora mu buhinga bw'ivyuma rye Sami Mourinho neko nabashikiza kinigana c'inkino ciao bye bye.